le réseau routier ni base y'ibintu byose, ni base y'ibintu byose. Uno munsi rero nimbe dufise ikibazo muri réseau routier, no kubanza twese tukamenya mbe iyo réseau routier dufise yagiyeho ryari, amabarabara yose dufise yagiriyeho igihe kimwe, nico gituma nka yose uno munsi ari mu bibazo. Havuzwa amabarabara ya Gitega, Rutana, eka uyitegereje yose za RN1 hose n'amabarabara yagiriyeho igihe kimwe, c'est normal ko acaherera rimwe. Nabwo dushimire abayakoze n'abayakurikiranye, yeka batari bwamenye ko isimiribwa canke ibindi byose biribwa, kuko aya mabarabara yararambye. Hariho na yakozwe mu nyuma, uno munsi asigaye ari muri leta imeze nabi gusumba aya yakera. Aha rero turafise amadefi muri iki gihugu cacu, nibaza kandi yuko ayo madefi kugira tuyasirimonte, kugira tuyarengane, nuko twese tugira twese twumva yuko le defi zihari, hanyuma tukamenya uko tuza turakura mu kimwe kimwe. Naye kuvuga ngo ibibazo dufise byose tubitorera inyishu rimwe, nibaza ko bigoye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Iyo ni umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye kuri Hejuru TV yanyu kandi yacu, makuru aza kwibanda ku bisata bigiye bitandukanye. Imbere yuko tubagezaho ingingo nkuru tuza kwibanda ko, reka tubabwire ko turi kuwa gatanu ku igenekezo rya 18 ukwezi kwa 4 mwaka wa 2025. Turabaha ikaze mwe mwese mudukurikira muri mu bice bitandukanye imbere mu Burundi, mu ntara hamwe no mu bisagara, bari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi. Namwe turabaramukije bari ku mugabane wa Afrika mu bice byose, harimo ivy'ubuseruko, ivy'ubumanuko, ivy'uburengero hamwe n'uburaruko. Mwese turabaha ikaze. Bari ku migabane ya kure, namwe turazi ko mutwumviriza, turabateye yambo, turabaramukije kandi namwe turabahaye ikaze. Bari muri Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya, turazi ko mukunda amakuru yacu. N'amakuru yaragiye kwibanda cyane ko yariko aravugwa cyane muri politike, ubutungane hamwe n'umutekano. Tukaza kugaruka ku bagabo benshi harimo Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika, uwo n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Tukaza kugaruka kuri Gervais Ndirakobuca nkuko mejeje kubivuga, ariko kandi Reveriyano Ndikuriyo n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nabo hari amakuru tugiye kubageza ko twabateguriye muri uyu mugoroba. Ntucikwe rero, ingingo nkuru tuza kwibanda ko nizi zikurikira. Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi aranegura ubutegetsi bwa president ariho mu gihugu cy'u Burundi, president Evariste Ndayishimiye. Gervais Ndirakobuca ariwe agashingira intaye president bagaza ko atari umusuma nk'abatwara uno munsi. Mukaza kumviriza rero amajambo Gervais Ndirakobuca yoba yarashikirije imbere y'inama nshinga amateka hamwe na nkeguza amateka ku itariki ya 10 ukwezi kwa 2025. Cogero yarabajijwe ikibazo c'amabarabara ariko arononekara mu gihugu cyose. Munyishi yiwe Gervais Ndirakobuca yaravuze ko amabarabara Burundi bufise nka yose yubakiwe igihe kimwe, arico gituma ariko aherera rimwe, ndetse akabavuga ko ubutegetsi buri hubu gataco kugira ngo amabarabara aboneke. Gervais Ndirakobuca muri iyi minsi ntiyorohewe, ndetse ariko yumvikana atangaza amajambo yo kunenga ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu President Ndayishimiye. Muri amakuru rero turaza kubigarukako. Mu bindi rero nkuko twabibabwiye, hari washatse kuburira Reveriyano Ndikuriyo none agiye gufungwa imyaka 10. Twarababwiye rero inkuru y'uwitwa Desire Nduwimana yoba yavuze ko yavuye mu gihugu ca Nigeria aje kuburira Reveriyano Ndikuriyo kuba ariko baramurogesha. Desire Nduwimana rero akaba yaje yemeza ko ari umutegetsi wo hejuru cyane mu Burundi, ari inyuma y'ingwara ya Ndikuriyo, kandi ko uwo mutegetsi abandanya kumurogesha ngo mwake ubuzima. Turaza kubibagezaho rero tubumvirize, kandi muraza kumenya ingene urwo rubanza rwoba rwaragenze.
aho rero yaciriwe imyaka 10 n'ayandi makuru atandukanye tukaza kuyagarukako. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Gervais Ndirakobuca mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi harashingira intaye perezida bagaza ko atari umusuma nk'abatwara u Burundi uno munsi. Mu majambo yiwe Ndirakobuca akaba yaragize ati nkeka bakoze amabarabara ya kera batari bwamenye ko isima iribwa canke ibindi byose biribwa. Aba yari imbere y'inama nshinga amateka na nkego z'amateka ku igenekezo rya 10 mu kwezi kwa 4 2025. Mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yarabajijwe ikibazo c'amabarabara hamwe n'ibindi bitandukanye ariko ntiyagira inyishu atanga ku bibazo byose. Munyishu yiwe rero ku kibazo c'amabarabara Gervais Ndirakobuca yavuze ko amabarabara hari mu Burundi nka yose yubakiwe igihe kimwe arico gituma ariko aherera rimwe. Navuze ko amabarabara yakozwe kera ari yakomeye kurusha yubatswe vuba. Araheza ashimira bubatse amabarabara ya kera kubera bobo batari abasuma nk'abakora amabarabara y'ubu. Ndirakobuca rero ntiyabeshe. Icambere nuko amabarabara makuru nka yose yubatswe ku ntwaro ya perezida Bagaza. Ayo mabarabara ni yakomeye, ingorane nuko atari kwabungabungwa ku ntwaro ya CNDD FDD. Kini nuko amabarabara yubatswe ku ntwaro ya Nkurunziza ageze habi cyane kubera ubusuma bwayaranze. Kini nuko mu myaka 20 iheze intwaro ya CNDD-FDD ntiyamenye kubungabunga amabarabara yahasanze none yose ageze habi. Hano Gervais Ndirakobuca akabera avuze ijambo rikomeye n'ahatubarutse gutomora igihe ayo mabarabara yubakiwemwo wenyene byo kuri yaremanze ko intwaro y'uno munsi ivyo ikora byose birangwamwe ubusuma ngo baryisima n'ibindi byose. Bagaza rero yarubatse amabarabara atabutare afise. Ikindi rero gitangaje ni inyishu ya Gervais Ndirakobuca ku kijaye no gusanura ayo mabarabara, bakavuga ko bizoshoboka kuyasanura mu gihe tuzoba twashoboye gucukura ubutare. Ariko aho ayo mabarabara yubakwa Burundi nta butare bwacukura. Abatwara uyu munsi bararenewe kubungabunga ibyo basanzeho none barindiriye ubutare. None ko basanzwe biba byose ngo bambe barya byose, ubwo butare bwo twakwizera gute ko batozoburya? Nico kibazo rero gikomeye cyane. Ku rundi ruhande rero muri CNDD-FDD haravugwamwo inkuru ya Reveriyano Ndikuriyo n'urubanza rw'uwashatse kumuburira ubu agiye gufungwa imyaka 10. Senare nkuru ya Makamba mu ntaye kibiriraho yaciye Desire Uwimana umunyororo w'imyaka 10 n'ibihumbi 300 y'amarundi. Desire Uwimana ni wa munyarumonge yafatwa ku igenekezo rya 6 kwezi kwa 4 2025 avuga ko avuye ku murozo muri Nigeria kwaje kuburira Reveriyano Ndikuriyo kuba ariko baramurogesha. Desire Uwimana yaje yemeza ko hari umutegetsi wo hejuru cyane mu Burundi hari inyuma y'ingwara ya Reveriyano Ndikuriyo kandi ko uwo mutegetsi abandanya kumurogesha ngamwaka ubuzima. Tubutse ko Desire Uwimana yari yaciye ahagarikwa n'abararira kibuga ca Reveriyano Ndikuriyo igisenyi muri komine Makamba bamuhereza abatwara igipolisi Makamba. Imbere ya OPG Makamba Desire Uwimana yari yabandanije kwemeza ko yaje n'urutaravuye muri Nigeria kandi ko yaje kubuda Reveriyano Ndikuriyo. Habaye rero urubanza runyegeje. Urwo rubanza rwa Desire Uwimana rwabaye mu kinyegero. Abantu batari bake barimo n'abamenyesha makuru bari batonze kuri senari nkuru ya Makamba kugira bakurikirana urubanza rwa Desire Uwimana, ariko abo bose barabankiye kwinjira. Urubanza rwarabaye mu mwiherero kumva z'umutekano w'igihugu. Desire Uwimana akaba yaraburanye yatamushingwa manza afise awe akaba yoba avuga ko atigeze naburana, bavuga ko bamusomeye igihano batamuhaye akanya ko kwisigura. Birashoboka ko we atanatahura uko ivyo muri sentare byubatse. Turamenyekana neza icaha Desire Uwimana yashizwe ko n'ingingo sentare yisunze, ariko uburozi bw'abakuru buvugirwa mu manza zinyegeje. Ibyabaye mu rubanza rwa Desire Uwimana bikaba byibutsa abantu benshi byabaye mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni mu gihe ariko aburana ibijanye no kugerageza kwica Perezida Ndayishimiye hakoreshejwe amangentegete. Ubunyoni rero yariko yagirizwa ko yarondeye umupfumu muri Yigi muri komine Butaganzwa ngo mwicire Ndayishimiye. Bunyoni we yaburana avuga ko arondeye uyu mupfumu umuntu mbere gutoza icishe Perezida Nkurunziza. Amakuru Bunyoni afise yo bavuga ko umupfumu yakoreshejwe mu kwica Nkurunziza.
nkuko byaraye rero bigenze no mu rubanza rwa Desire Nduwimana no mu rubanza rwa Bunyoni, abantu bari kureba gukurikirana ingena burana ico ca kijanye n'amangetengete akoreshwa n'abategetsi b'u Burundi. Ariko mu rubanza rwa Bunyoni ho umupfumu yarakingiwe ntiyigeze ahamagarwa mu butungane, byaraboneka ko akingiwe n'umuntu akomeye cyane. Izi manza zose z'ubupfumu n'amangetengete ziguma zivugwamwo umutegetsi umwe wo hejuru cyane iyo bakoresha uburozi n'abapfumu kwikura ko abona ko bamubangamiye muri CNDD-FDD. Igitangaje kurusha naco n'ingene umutegetsi ari we wa mbere aguma avuga ko asanzwe avugana n'Imana. Ibi bintu rero bivugwa mu bategetsi bo hejuru batwara Uburundi n'amangetengete, ese koko canke n'amaremenanya? Kubera iki abatwara Uburundi bashima ko izi manza zibera mu kinyegero bariko bayishiki abene gihugu? Ese kazoza kaba kabitse iki? Reka tubihanga amaso. Yandi makuru menshi rero avugwa cane, hari abagenzi ba Aimable Nkunzumwami ngo bagabe cane. Hari amakuru avuga iburwirengero rya Aimable Nkunzumwami no munywanyi wa CNL akaba n'umukozi wo mu bushikiranganje byo bujejwe ari mu rwaruka n'imico kama. Aimable yatonze ku kazi ku mugoroba, bararindira ko ataha barabura telefone yiwe nayo yari yagumye izimije. Ibyo rero bikaba byabaye ku munsi wa gatatu. Ku munsi wa gatatu rero murantunge ku munsi w'ejo telefone ya Aimable Nkunzumwami yari kirakora imbere iriko irungikira n'ubutumwa butangaje abagenzi biwe. Bamwe muri ubwo butumwa bwarungikiye umushinga amateka wa CNL bugira buti amahoro neza honorable, nimuhave mundondeza kuko hari ibyo nakubitiyemo, nzogaruka samundi kandi sindi kure cyane, ndi muhira mu karere, hari ibyo turiko turapanga turabe ko twikwikura ko abadide. Ubu hageze ko dukura amaboko mu mpuzo, gihe kirageze, urambwirira na mutama wacu ngo sangwa CNL. Ubutumwa nk'ubwo rero buriko bararungikirwa abanywanyi ba CNL bwose buvuga ko Aimable Nkunzumwami yagiye gutangura intambara yo gukura k'intwaro ya CNDD-FDD. baronka ubwo butumwa bo kwiyubara rwose. N'ubutumwa rero budahumuriza kuko si ubwa mbere tubona ubutumwa bene ubu ku muntu aba yabuzwe irengero. Byarashitse kenshi ku bantu banyurujwe n'iperereza, telefone zikandikira abagenzi ko uwo muntu ajabutse mu Rwanda canke muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Twakwibutsa ko rero nk'ivyashikiye Honorable Oscar Ntasano muri Ndamukiza 2017, ubutumwa nk'ubwo bwarungikiwe abantu batandukanye. Ubutumwa nk'ubwo rero buratera ubwoba kenshi uwo muntu biranugura nuko asubira no kuboneka. Ni kenshi iyo ivyo bishitse twasanga yaba yafashwe n'iperereza, ariko kugeza ubu nta makuru dufise yemeza ko Aimable ari mu minwe y'iperereza. Imari rendo uyu muntu bayoba ari hose kuko ibintu ngo vyoba abikomeye cane. Mu Burundi nico gihugu mukuru wa leta yemanga ko hinyegeza mu kuraba abanyagihugu bigorewe akavayo atabaremesheje. Kuwa kano heze kwigerekezo rya 10 kwezi kwa kane, umushinga amateka Pamphile Marayika yabajije umushikiranganje wa mbere Gervais Irakobuca ko yoba amaze kuja kuraba ayo abanyagihugu bagorewe kuri parking ya house isoko nkuru ya Bujumbura kubera ubukene bw'igitoro. Gervais Irakobuca yishuye ko ahora yinyegeza akaja kuraba ibibera aho hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Gervais Irakobuca akavuga ko mu kujayo arondera imodoka itazwi y'umugenzi kamujana kugira ntihagire uwo menya ko ari we ahaciye. Nta kirenga ngaho yavuze, nta n'ijambo ry'ihumure yaranse no kwishura ibibazo bijanye n'ikena ry'ibitoro. Ubundi y'abanyagihugu bari mu vyago, mukuru wa leta arabagendera aratanga n'ijambo rihumuriza, kanavuga ico leta iriko irakora kugira ngo hononeke vyinji. Burundi rero si gutyo, mukuru wa leta arabundabunda hanyuma akinumira yoba abajijwe n'abantu batandukanye. Mu makuru menshi rero haribazwa niba hari umuntu afise amakuru ya Maître Felicien Ciza Ngirabakunzi kuko ari abatabaje n'abarondera witwa Maître Felicien Ciza Ngirabakunzi. Yitwa Maître Felicien Ciza Ngirabakunzi no mushinga wamanza yegukira baro y'Igitega, imabanga yafatanye no mu guserukira igihugu ca Sudani mu Burundi. Abamutabarije bakavuga ko yari umuntu yegereye cyane ubutegetsi, cyane ku ntwaro ya President Nkurunziza barakadasohoka. Ku ntwaro ya Ndayishimiye mu mwanya wa mbere, Felicien Ciza Ngirabakunzi yoba yaracuditse na President Ndayishimiye, ariko nkuko bimeze ku batari bake bahoze begereye Nkurunziza, imigenderanire yabe n'umuryango mukuru w'igihugu yateye icumbagira.
ukwezi n'inusu atazwi irengero ryiwe. Bamutabarije bavuga ko kuva mu ntango za ntwarane 2025 batazi irengero rya Maître Felicien Ciza Ngirabakunzi bamuherutse atahuka ava mu gihugu ca Buraya. Nta gakuru basubiriye kuronka. Ku rubuga rwa Twitter rwitwa Umuhinga Yigenga barabonye inyandiko ivuga ko konsili wa Sudan afungiye mu iperereza kandi ko yoba azira ikibazo c'igitoro. Nta yindi nkuru rero bafise ngo barasaba ko uwo muntu afungiye coja ahabona ikibanza afungemo kikamenyekana hama nimba bafise ico yagirizwa kajanwa mu butungane buzwi. Perezida y'u Burundi rirakora amakosa adasanzwe barafise ububasha bwa OPG ribandanya no gufunga abantu batari bake ngo ntiritabajanye muri parike. Rero bikaba bibandanya gutera ubwoba abantu batandukanye. Igitega rero hari umwe mu banywanyi b'umugambwe CNL amazindwa afungiye makebuko batavuga rumwe n'ubutegetsi bakiyamiriza ihagarikwa ridaciye mu mategeko. Hari ku itariki ya 16 ndamukiza 2025 Desire Hatungimana myaka 32 umunywanyi w'umugambwe CNL amazindwa afungiye mu gasho k'igipolisi ca komine Makebuko mu ntara ya Gitega gati mu Burundi. Yahagaritswe kuwa 2 wa 8 ndamukiza mu gihe yari yagiye ku kirindiro c'igipolisi ca komine kwitwara ubwo babibonye. Umunsi buca bivyo rero nk'igihe c'isaha 5 z'ijoro ku mutumba Muyanga muri zone Maramvya komine Makebuko bivuga ko yoba yarahagaritswe n'imborera kure zibiri hariwe Emmanuel Ntibashira kandi arongoye umugambwe CNDD-FDD muri ako karere akaba yagerezwa ko yatunganije inama zo mwijoro kandi mu kinyegero no kuba afise impapuro zitagira umukono zityoza umukuru w'igihugu. Imbonera kure n'abanywanyi b'umuhari w'umugambwe wa CNDD-FDD Methode Ndikumana arongoye umutumba Muyanga kemeza iryo fatwa akavuga ko amatoza bandanya. Emmanuel Ntibashira kandi akavugwa muri urwo rubanza yanse kugira ico bivuga ko avuga gusa yuko dossier iri mu minwe y'ubutungane. Abanye n'inshuti z'uyo mugambwe bakavuga ko ifatwa ryiwe ritakurikije amategeko rikaba rifatiye ku kutihanganirana mu vya politike muri iki gihe hemirije amatora yo kuwa 5 ruheshi. Mwene wabo ni Jafet Germain Mbonankira yemeza ko Desire yakubaguwe igihe hagarikwa nta kimwagiriza na kimwe ariko ahamwa kuko ari umunywanyi wa CNL. Niko rero ashikiriza urunani Burundi bwa rose rugizwe n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi rurerekana impungenge kubijanye no kwiyongera kw'imishamirano bikorerwa abanywanyi ba CNL. Urunani rukaba rwagiriza ubutegetsi kunigira mu mesha batavuga rumwe narwo mu gihe hegereje amatora rukanasabire kurwa ryihuta ry'abafunzwe bazira politike. Muci bitoke hari umutamakazi w'imyaka ishika 60 yishwa atewe grenade amatati y'amatongo niyo ikegwa ko amuhitanye. Niyo nkuru y'umubabaro tugiye guhereza ko hari kwigerekezo ya 16 ndamukiza umukenyezi w'imyaka 65 Venantia Ndikumasabo yarishwe mu gitero ca grenade cawe mu ijoro ryo kuwa 15 ndamukiza ku mutumba Kanyempundu komine Mugina mu ntara ya Cibitoke. Iki cyaha rero kirashobora kuba gifise isano n'amatati y'amatongo ya kera cababaje cyane abanyagihugu. Abantu babiri bikekwa baramaze gufatwa nkuko bivugwa rero n'ababa muri iyo zone ya Nyamakarabo. Iyo grenade yatewe mu nzu icishijwe mu idirisha ry'icumba c'uwo mutamakazi hafi isaha 4 z'ijoro mu gihe rero yariko araryama. Iyo grenade ituritse yaciye muhitana. Venantia Ndikumasabo umuvyeyi w'abana 8 yaheruka gutsinda urubanza rw'amatongo rumaze imyaka irenga 20 akaba rero yaburana n'abagize umuryango w'umugabo wiwe. Sentare rero yari yamushikirije itongo ringana n'amahegitari 4 ingingo bivuga ko yatumye haduka gutumvikana mu muryango bongera kuvyuka. Isoko rero mu bajejwe umutekano muri ako karere zivuga ko bishoboka ko ari ukwihora kandi ntizihakana ko abakekwa bashobora kuba ari urwaruka rwo mu mugambwe CNDD-FDD. Mwe mu banyagihugu rero akavuga ati imbonera kure zirakora amarondo y'ijoro zitwaje ibigwanisho muri aka karere kari ku rubibe Uburundi buhana n'u Rwanda. Kenshi rero nibo batera ubwoba abanyagihugu. Mwe rero muri uwo muryango wishwe aragiriza ku mugaragaro iyo misore agira ati n'ubwicanyi bwateguwe yaratsinze urubanza none ngiyo inyishu. Mwe rero mu bahungu b'uwo mukenyezi ababaye cyane yabwiye kinyamakuru SOS Media Burundi agira ati mama ntiyari umuntu ashwana n'abantu yamaze ubuzima bwe bwose ararwanira iryo tongo none gihe senari mutunganirije niho baciye bamwica. Turasaba ko bakoze ico cyaha bahanwa kandi ubutungane bukingire abo ataco bazira.
Musitanteri w'iyo komine ya Mugina ni Julienne Ndayihaya aremeza ico gitero akamenyesha ko hari abantu babiri bahagaritswe agasaba ariko kuba maso amatozanga ariko arabango nta kwihutira kuvuga ivyavuyemwo ibara rivanzemwe amatati y'amatongo kutumvikana mu muryango hamwe n'ukikweka ku mabi akorwa n'ubutegetsi tumyasubira kuvugwa byinshi cyane ku mutekano w'abanyagihugu muri ibi bihegereje amatora kuwa gatanu ruhesha abanyagihugu rero bakaba basaba ubutungane n'amatohoza adahengamye. Naha duhereje amakuru twari twabateguriye muri uyu mugoroba mbasabe kugira ngo ntimucikwe nandi yose tuzobashikiriza kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Fyonda kuri subscribe nibukoresha YouTube y'icongereza nawe nibukoresha igifaransa urafyonda handitse s'abonner ni amande y'ijambo Hejuru TV munsi iyi video. Raba neza ufyonde ko kandi n'inzogera nayo uyifungure kugira ngo cubona notification y'amakuru yacu igihe tuyashize. Imana iguhezagire tuzasubira.